tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu umuzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana kugira uza aho nyene. Umvise Imana. Aturati mu izina rya Yesu, navyawe n'Imana, navyawe n'imbuto itabora, niryo jambo ry'Imana ririho rigahoraho. Ndatuye ko ndi umwana w'Imana akunzwe cyane, negejwe hafi n'amaraso, ndi hafi cyane mu gikiriza cy'Imana, ndi hafi cyane kw'izina ryanje ritanditswe gusa mu gitabo cy'ubugingo, ariko riranditswe no mu mutima w'Imana. Ndatuye k'uyu munsi ijambo ry'Imana nza kwakira rirushiriza kubishimangira muri jewe. Ndatuye ko jewe ndumurima mwiza, imbuto y'ijambo ry'Imana igwamwo ikazana ivyamwa. Ndatuye k'uyu munsi uko ninjiye hano hantu siko ndahava, ubuzima ninjiranye sibwo ntahana. Ndatuye komva ku ntambuko imwe nkaja ku yindi yo hejuru y'ubwiza. Ndavyatuye ndavyizeye mu izina rya Yesu. Amen, 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 amen. Nashaka muri uwo mwanya fata kanya tugani ijambo ry'Imana rikomeye cyane. Kubo twari tugize iminsi turiko turaganira hamwe ijambo ry'Imana, twari tugize iminsi turiko turaganira hamwe urukundo rwa mbere. Je twise urukundo rwa mbere. Nagomba mere nk'ukurotira iki cigwa, mugabo ndagikrotirire ku kintu gikomeye cyane. Nizera ko ubuzima tugombe tuvuge buca buvyuka muri no shengero ku muntu wese ari hano. Tuvuge hariya, tujane hariya muri Zaburi 69. Zaburi 69 dusoma umurongo umwe waho w'icenda nyene. Twese tuvuga ati Zaburi 69 umurongo w'icenda. Aroroshe. Aha. Hava ngo kuko ishaka ry'inzu yawe riyindya, ibitutsi by'abagutuka byaguye kuri jewe. Twese tuvuga ati ishaka ry'inzu ya data. Twongeze tuvuga ati ishaka ry'inzu ya data. Reka suye nsome umurongo umwe, undi murongo mbere ho sinjya gusoma umwe, ndaza gusoma imirongo itari mikenyi hariya muri Yohana. Haleluya. Yohana igice cya 2 dusome umurongo waho. Reka mpere ku murongo wa 13. Aravuga ngo kandi Pasika y'Abayuda yari hafi. Yesu aduga i Yerusalemu, asanga mu rusengero abadandarizaho inka n'intama n'inuma n'abavunja amahera bicaye. Atsiba imigozi ayigira nk'ikimoko,
abahinda mu rusengero bose n'intama n'inka, asesa amahera y'abariko baravunja, ahenura ameza yabo, abarira abadandaza inuma ati nimukureho ivyo, ntaco muhindura inzu ya data kuba inzu y'akaguriro. 17. Abigishwa biwe bibuka ko handitswe ngo ishaka ry'inzu yawe rizongya. Haleluya. 18. Abayuda baramubaza bati utwereka ikimenyetso ki gituma ukora ivyo? Imana ihabwa icubahiro. Bano Imana ari ikintu kuvyerekeye urukundo rwacu rwa mbere rw'umwami cyagumye kidudubiza muri jewe, numva umenga sinorangiza kino cigwa ntakigarukanye hafi mu mpemu zanyu. Nico ibiri kiravuga ishaka ry'inzu ya data, ishaka ry'inzu ya data. Twese tuvuga ati ishaka ry'inzu ya data. Iyo tuvuze ishaka, nagerageje kugerageza kuraba icyo bisigura ishaka ry'inzu, canke reka mvuge ishaka gusa. Ishaka muri Bibiliya y'igifaransa nico bita zere. Mugabo ugiye iyo indimi izi dukoresha zakomose, uza gusanga iki kintu bita zere canke ishaka gisigura jalousie, isigura ifuhe, isigura gufuhira ikintu kanaka. Rero aha ni nkaho yereka aravuga ati ishaka inzu ya data, mwani majambo ngirira ifuhe inzu ya data, fitiye ifuhe inzu ya data. Iyo tuvuze rero ifuhe, nibaza ko ni ururimi canke ni terme isanzwe ikoreshwa cyane, umuntu wese muri twebwe ashobora gutahura ifuhe icyo arico. Mugabo ngerageje gutanga isobanuro batanga ry'ifuhe kugira dufashanye gutahura. Ifuhe rizanwa n'urukundo ruremereye, rugera kure, rururumba mu mutima w'umuntu kubw'ikintu kanaka. Mu muntu hashobora kuzamuka urukundo rw'ikintu, cyangwa urukundo rw'umuntu, cyangwa mbere urukundo rwa data, cyangwa mvuge urukundo rw'inzu ya data, cyangwa urukundo rw'igikorwa cya data. Hakazamuka urukundo, mugabo urukundo ruremereye cyane, urukundo ruri mu muriro w'Imana, urukundo rugera kure muri we. Hama urwo rukundo icyo rukora mu muntu, rumuhagurutsa gukora, rumuhagurutsa kugira icyo akoze, rumuhagurutsa kugira ikintu kanaka akoze kubw'icyo kinakunda. Nk'akarorero, iyo tuvuze nk'ubu tukavuga tuti uyu muntu afite ifuhe ry'iki kintu, bisigura ngo aragikunda cyane kuburyo adakeneye ko hari undi muntu agikorako, kuburyo adakeneye ko hari undi muntu bagisangira. Nk'uburyo tuvuze ati uyu mugabo afite ifuhe umugore wiwe, cyangwa uyu mugore afite ifuhe umugabo wiwe, urazi ikintu abashaka ko umutima w'uwo mukunzi wiwe utaba partage, awigarurira wenyene, ucikuye wenyene. Nakeneye ko igice kimwe kiba icuriya, ikindi gice kikaba icuriya. Alors mugabo ngaha akaroro ngaha ariko baraduha, canke ijambo ry'Imana cyo rivuze ngaha niriko riratubwira ifuhe ry'abantu canke ry'ibindi, mugabo bariko batubwira ifuhe ry'inzu ya data, ifuhe ry'inzu ya data. Alors vyumvikana ngo muzi wa Kristo hari ikintu bita ifuhe umwana w'Imana akwiye kugenda n'uwari wese, ifuhe ry'inzu ya papa, ifuhe ry'inzu ya data, ifuhe ry'ingoro y'Imana, ifuhe cy'ubwami bw'Imana. Alors mvuze ingoro y'Imana shobora kuvuga mu buryo bubiri. Hariho ingoro y'Imana ari imibiri yacu, tumaze kuvyiga kiciro nyinshi, Bibiri ivuga ahantu henshi. Mugabo hariho n'ingoro y'Imana ikibanza cyo gusengeramo. Ikibanza cyo gusengeramo naco ni ingoro y'Imana, mbwa n'imibiri yacu nayo ni ingoro y'Imana. Ndashobora gufata nkavuga cyane kuvyerekeye ikibanza cyo gusengeramo,
nkakivuga nk'ingoro y'Imana cyangwa nkavuga ikibanza imibiri yacu nk'ingoro y'Imana. Uyu mwanya icyo ngomba shimikire ko cyane, naho nza gufata umwanya wo kumera nk'umuntu mixa abicanga, ndaza gushimikira cyane cyane ifuwe ry'inzu ya data, mugabo muri sense y'ingoro y'Imana, ikibanza cyo gusengeramo. Haleluya. Alors reka mere nk'umuntu atera imbere gato. Bibiliya itubwira kuvyerekeye Yesu Kristo. Yesu kimwe mu bintu yagendana mu mutima, mbere benshi batari bazi kuko yakigaragaje umunsi umwe gusa, yari afise ifuhe ry'inzu ya data mu mutima. Yari afise urukundo runini yarugera kure cyane kandi rubiragizwa muri we rw'inzu ya data. Umunsi umwe biritubwira ikintu cyabaye i Yerusalemu. I Yerusalemu hari urushengero rwari rwubatse, rwari rumaze igihe kinini, kandi urushengero rw'i Yerusalemu rwasigura ikintu kinini cyane ku Bayuda, rwasigura ukwizera kwabo. Bava hirya no hino abishe mu gihe cyabo, bava mu bihugu bitandukanye hirya no hino, bakaza bagize ibirometero vyinshi cyane, bakaza i Yerusalemu ahari ingoro, bazanywe no gusenga. Uburyo bwo gusenga bwabo kwari gutora ibimazi bagashikanira Imana mu ngoro. Mugabo kubera ko hari abava mu bihugu vya kure bakaza i Yerusalemu baje gutanga ibimazi, basanze, reka mbere ndi gukoresha ijambo ngo basanze, mugabo bivanye niyo bava ntivyari byoroshye gushorera inka ngo uyirengane igihugu n'ikindi ugiye gutanga ibimazi. Ntivyari byoroshye gushorera intama ngo ugende witwara ibirometero ugiye kuyitanga kw'ikimazi. Alors hari systeme y'urudandazwa yaciye yuguruka ngaho. Impande vyatangwe bitari mu ngoro, vyatanguriye hanze y'ingoro. Hatangura abadandaza b'impene n'intama n'inuma n'ibindi bitandukanye bari ngaho hanze y'urushengero, kugira ngo abantu bavuye mu bihugu vya kure canke mu bibanza vya kure batashoboye kuza bazanye ibimazi, bahite baragura ikimazi cyabo ngaho hanze, hama bashike bagicinje mu rushengero bashikanira Imana. Aho niho vyatanguriye. Mugabo sinzi ngene n'abakuru bo mu rushengero batevye babibonamwo idiri, batevye babibonamwo urudandazwa, hama babishyiramo imitahe. Bamwe mbere baraperumeta ko urwo rudandazwa rutakidandarizwa hanze y'urushengero, ruzanwa rukadandarizwa indani mu rushengero. Uko niko inuma zavuye hanze zinjira mu rushengero, hava inka hanze zinjira mu rushengero, abavunjayi baza mu rushengero. Mu rushengero hahinduka ikindi kibanza. Habaye iki ngaho? Harabuze umuntu atanga limite, harabuze umuntu afata autorite mu nzu y'Imana avuga ati ibi ntivyemewe, inzu y'Imana yagenewe inzu yo gusengeramo. Ushaka kumbaza ati pasa kubera iki habuze umuntu afata iyo autorite kugira ngo ashiyeho limite? Ni kubera ko bamwe mu bakuru mu rushengero bari bafise imitahe muri urwo rudandazwa. Ivyo rero vyatuma baca baba febre, badashobora kuzibira urwo rudandazwa. Bari Imana imbere yuko mva ngaho nagomba kubwire ko ahantu hose habuze umuntu ashinga karimbi ka ibintu bigarukira desordre bitanguye, haba mu muryango, haba mu ishengero ry'Imana, haba mu gihugu, haba muri societe. Ahantu hose habuze umuntu afata autorite ngo ashire akarimbi avuga ati ibi nibirengana, ibi nivyemewe, ibi nibikogwa, desordre bitanguye. Alors mu ngoro y'Yerusalemu harabuze umuntu ashinga karimbi. Mbere yuko navasa numva umenga no kwankuraje wa papa bari ngaha, mukwiye gushira karimbi mu miryango yanyu, ivyose nivyemewe mu miryango iwanyu. Ndabareka bavye muri hano hantu, apana gupermeta ko ibintu vyose vyinjira mu muryango iwanyu. Hakwiye kuba urutonde abana bareguko ibintu bigenda gutya, ibintu bigenda gutya, hakaba karimbi, kuko urugo rubuzemwo ordre, urugo rubuzemwo umuntu atanga akarimbi, desordre bitanguye. Praise God. Alors Yerusalemu nibi vyabaye, harabuze umuntu ashinga karimbi,
habuze umuntu avuga ati ibi birakogwa ibi ntibikogwa. Habuze umuntu avuga ati iki kibanza mu ntango twakibona ari cyo gusengeramwo nitugihindure ikibanza cy'urudandazwa. Mbwa hamaze kuba umuntu ashinga ku karimbi vyaciye vyinjira, bimaze kwinjira bimara igihe kinini biratera biramenyerwa mu gisagara ko inka zidandarizwa mu rushengero, intama mu rushengero, inuma mu rushengero. Umwami Yesu siningina aciye Yerusalemu ashitse asanga ingoro ya data iriko idandarizwamwo ivyo bintu byose naje kubabwira. Bibiliya ivuga ikintu gikomeye cyane. Birivuga ngo yaciye afata ikiziriko aragisiba agihindura nk'ikimoko, hama acaja muri rwa rudandazwa, afata inka arashwiragiza, afata inuma arashwiragiza, afata intama arashwiragiza, afata n'amafaranga y'abavunjayi. Bivuga ngo arayasanzaza. Mwumvize iyo energy y'umwami Yesu yo kugarukana urutonde mu ngoro y'Imana. Havuga ati ibintu vyashitse ngaha ryari, abakuru ngaha bagiye hehe, ibintu vyabaye gushika ryari. Hama aca afata ingingo yo kugarukana urutonde mu nzu y'Imana. Aravuga ati no, ntibishobora kubandanya gutya ari hondi, negeza kuzana urutonde na excellence mu nzu y'Imana. Aca arafata ibintu byose bitategezwa kuba mu nzu y'Imana arabisohora hanze, abishira hanze y'inzu y'Imana. Bona Imana yagize ingufu nyinshi mu mutima. Ndagomba mwumve riske yararimo. Yafashe riske ikomeye cyane kuko ivyo bintu yasanzaje vyari ivy'abantu bakomeye bico gihe, yari amafaranga y'abantu babavunjayi bakomeye, vyari ibintu abantu kanaka bafise mu mutahe kandi bafise ubushobozi mu gihugu. Mu yandi majambo, ishaka ry'inzu ya data ryaramuriye gushika atiyumvira consequence y'ibiza gukwirikira niyamara kwajisa ukuntu kanaka. Jise kubera ishaka y'inzu ya data abijamwe arabisanzaza atiyumvira ikintu na kimwe. Alors nshuti yanje, ikintu ngomba uyu munsi mvyure mu ishengero nukugarukana urutonde mu nzu y'Imana. Twese tugata urutonde mu nzu y'Imana.